ubutumwa noshira abandi ugaruka nkanje nuko bokwiyegereza umwami Yesu ko ari wo mucunguzi yadupfiriye ku musaraba. Nk'umukristo hari igihe uhari ibigaragazo byinshi ukamenga Imana yaguhebye ugasanga uri kurihebura ariko ugenda imbere Imana, ariko umaze gutahura kuri mu rugo ugatahura ko utakira umuragano usanga utanguye kwiyumva koko urukundo Imana yagukunze, ugatangura kubona ko Imana igukunda urukundo rwinshi malgré ibibazo uhura nabyo, malgré ingorane uhura nazo, ariko ugatahura ko Imana iguma ari Imana kandi ugumura umwana wayo, ugumura uwo mu rugo. Wasanzwe bayoboye Paruwasi Kinama nuko turabashimira cyane ukuntu batwitaho kandi baranadukunda, baduhimiriza kwama dukora ibikorwa vy'Imana kubera yuko ari byo tuzohemerwa mu ijuru. Ahanje vuga ati Imana ibahezagire. Satani mungaragwa tukamshinda shetani huko Jangwani akatupeleka kumusaraba. Alipofika msalabani vyose akasema yote yametimilika. kugira ngo ducungurwe byasaba gutanga ikimazi, ariko Kristo araza aratwitangira atubera impongano yatumye tubabo mu rugo. Haleluya. Amen. Ikiuchana na Kristo ndiye. Kitu ambacho kimedhihirika kwa Kristo sasa ni kipi? Yesu yamukuye mu garagwa, ametutoa jangwani. Mahali ambapo tulikuwa vibaya, tumekufa katika dhambi, jua likitupiga vikali, hakukuwa tukuwa na kesho. Yesu akaja akatutoa mahali hapo, tukamshinda shetani huko jangwani, akatupeleka alipofika msalabani, akasema yote yametimilika. Watu wanaopokea Kristo ni wana wa Mungu. Leo hatutaki kumtumikia Mungu ili tupate tulipwe. Hatutaki kumtumikia Mungu ili Mungu atupe mengi kwa sababu tumetumika vizuri. Sisi hatutaki hata mshahara. Kwa nini? Mtoto nyumbani hafanyi kazi ili alipwe. Mtoto nyumbani anafanya kazi kwa sababu ni mtoto wa nyumbani. Kama yeye ni mfanyakazi, anafanya kazi ili alipwe mshahara. Lakini sisi tunatumikia katika ufalme wa Mungu kwa sababu tuko watoto wa Mungu. Tunahitaji kumsifu Mungu kwa neema yake. Tunahitaji kumtukuza Mungu kwa ajili ya neema yake. Umekombolewa kwa ajili ya neema, na mimi nimekombolewa kwa neema. Kazi ninayoifanya hapa ni kwa neema. Ikiwa unatukuza Mungu ni kwa neema. Usikie vyema kwamba hatukukuwa nafasi, lakini Kristo anapenda sana. Amefanya wana wa Mungu, amefanya kuwa ametufanya kuwa wanaye wa kipekee. Ametutoa nje kufikisha nyumbani mwa Baba. Hii nyumba ambayo tulionani yatupasha kutukuza Mungu kwa sababu ametupa uhai. Ni wanani ambao wamepokea uhai? Ni wanani ambao Mungu amewatendea vizuri? Ni wanani ambao Mungu amewapa wokovu? Kwa sababu Mungu wetu
Shalom shalom, nitwa Ida Nsanziruhiriye nkaba nsanzwe nsengera nyene kuri Eglise Methodiste Libre Paroisse Kinama nkaba ndi umuririmbyi. Inyigisho ngenda nkuyemo nuko ngenda niyumvise koko ndi mu rugo kuko nk'umukristo hari igihe uba n'ibigaragazo byinshi ugasanga ukuba n'ibintu by'ibibazo amatentation ukamenga Imana yaguhevye ugasanga uri kurihebura ariko ugenda mbere Imana ariko umaze gutahura kuri mu rugo ugatahura kutakira umuragano ucusanga utanguye kwiyumva koko urukundo Imana yagukunze ugatangura kubona ko Imana igukunda urukundo rwinshi malgré ibibazo uhura navyo malgré ingorane uhura nazo ariko ugatahura ko Imana iguma ari Imana kandi ugumura umwana wayo ugumura uwo mu rugo. Je niweje ugaruka gwitabiriye cyane abantu baje nago twari tubiteze duse tubishimira Imana ikibarekerwa ku Mana hamba batashoboye kuza ndabatumira yuko nibasubira kuba ikindi gikwane nk'iki inde evenement nk'iyi bazokwitabire cyane kuko barahomba ahamba vuye gutazira Imana no gutamba urumva ijambo ry'Imana ukumva neza koko kuri wo mu rugo hama ugatazira Imana yawe uhimbawe. Shalom shalom, mazina bayita Nyonyishu Blaise ndi umunyeshengero wa Methodiste Libre Paroisse Kinama. Byukuri biba ari ibintu bidasanzwe kuri jewe canke mu bagenzi banje tuba twajanye yuko hari umugisha tubibonamwo si twebwe ubwacu na twebwe biradusiga ubwenge bwacu bivanye n'umunezero uba uhari mu guhimbaza no gutazira. Hariho ibanga rinininya nibanga sinzi ukuntu norivuga ubwanje ariko n'ikintu kiremereye muri jewe iyo ndiko ndahimbaza mba numva yuko nezerewe cyane. Kugwaruka nuko nobahimiriza gusenga tukiri abajene ni vyiza ko niwogenda gutangura gukorera Imana umaze kugira 50 60 ugifise 18 ugifise imyaka mikenya cyane birakorohera cyambere ubu ugifise inkomezi ikintu cyose n'umwanya wacu iyo maze ugereza umwanya biba ari ibintu byiza cyane kandi nko kugwaruka ndarusaba yuko bo kwiyumva guhimbaza no gutazira kuko ni ibintu nibanga rinini rituma utajya hirya no hino utagenda mu bintu by'akaboregwe cyane ibintu byaribyo byose bigusamaza. Wasanzwe bayoboye Paroisse Kinama nuko turabashimira cyane ukuntu batwitaho baratwitwararika nko mu ma evenement tuba dufise barakunda kudushigikira kuko n'abavyeyi bacu kandi baranadukunda baduhimiriza kwama dukora ibikorwa vy'Imana kubera yuko ari byo tuzohemberwa mu ijuru. Ahanje vuga ati Imana ibahezagire. Hello guys, mazina nitwa Promesse batazira Happiness sanzwe sengera kuri Eglise Methodiste Libre Buterere baye turabatumira no munsi kuri Eglise Methodiste Libre Kinama. Ubutumwa noshira abandi ugaruka nkanje nuko bokwiyegeza umwami Yesu ko ari wo mucunguzi yadufiriye ku musaraba kandi nawakoreye Imana ngo azokogwe n'isoni nicyo nobifuriza nuko bokwakira umwami Yesu bakegera umwami Yesu n'umucunguzi wabo. Nobwira yuko bokuza bari bitabira kuko birimo inyungu nyinshi cyane nuvuga yuko abatabitabira no munsi bahombye byinshi cyane.
Nitwa David Bertin, nari umurongozi w'uwo mugwi imyaka ishika 8. Uyu nawo ukaba ari undi mwaka nasubiye guha mutoyi wanje kugira ngo mbe ndamumenyereza mu gikorwa cy'uburongozi. Iyi korane twaragitazire ndi wo mu rugo. Ndi wo mu rugo ni kubera ko Kristo kera twarabo gufa rubi kujambo gimana ritubwira. Kubw'ivya twakoze basogokuruza bacu bakoze vyatumye twebwe duharugwa ko turabo gufa rubi. Kugira ngo ducungurwe vyasaba gutanga ikimazi, ariko Kristo araza aratwitangira atubera impongano yatumye tubabo mu rugo. Ukuvuga ubu turishikira nta kintu na kimwe dukora canke dutanga kugira ngo duharigwe ivyaha, duharigwa ku buntu. Nico catumye twitwa abo mu rugo. Niyo mpamvu twagitazire ndi wo mu rugo, kuko murabona kandi ko cabaye inyuma ya Pasika. Nukuvuga ni mu bihe vyo guhimbaza Pasika dushima Imana Yesu Kristo yaducungiye ku musaraba. Iyi evenement turayitegura, tutegura kino gikorwa mu ntumbero yo kumenyesha abantu, kubibutsa ko baracunguwe, bikaba arivyo vyatumye babaye abo mu rugo. Niyo mpamvu tuba dutegura kino gikorwa kugira ngo twibutse abantu ko ari abo mu rugo, ibihe vyose iyo bari hose bamenye ko ari abo mu rugo. Kenshi dukora amakesha, mugabo uyu munsi twashimiye kino gihe twashimiye gukora amakesha, twashimiye gukora igikorano cyo kumuramba. Nukuvuga birakunda kuba buri mwaka, mugabo rimwe biba mu makesha y'ijoro canke bikaba kumuramba. Biradushimisha cyane, tumba tunezerewe umutima, biraduhimbara mu majambo make gose cyane. Abari bo bose jambo gimana iravuga muri Zaburi, igihumeka cyose nigishimura. Kuvuga umuntu wese ahumeka, ikintu cyose gihumeka kiremerewe kuba hano, kuko ni gikorana cyo guhimbaza Imana gusa. Turabatumye cyane, turabibukije cyane kumenya yuko igikorwa cyo guhimbaza no gutazira ni cyatwese. Ko benshi barakunda kwiyumvira yuko ari cyugwaruka, mugabo ni cyatwese, ucaremwe cyose gikwiye guhimbaza Imana. Rero abiyumvira ko ari ibikorwa byo gwaruka bakwiye kwisubirako bakamenya ko ari ivya twese, bakamenya ko twese dukwiye guhimbaza Imana. Kandi ndabatumiye cyane kumenya yuko umuntu wese yaremwe n'Imana akwiye guhimbaza Imana, nubwo yo bakuze canke yo bakiri muto akwiye guhimbaza Imana.